Ndabaramutse nongera ndabaha ikaze bakunzi ba BTV Burundi mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Mungundire tuze kuganira ku ngingo imwe y'udendejanye n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi, tukaba twashimye gukorera mu bisata bitandukanye. Ido nido ni mu kanya isasi. Ndasubiye kubaha ikaze. Abakenyezi bakwiye kumenya ko umunsi mukuru wahariwe agateka k'abakenyezi atari ukuryoherwa gusa, ahubwo ari kuraba ibitagenze neza bakabishira ku murongo. Abakenyezi bari bakwiye kumenya ko agateka kabo katari mu minsi mikuru gusa, ahubwo ari kurangura imigambi batari bwakore. Bivugwa na Aimé Divine niyo kwizigirwa, asanzwe arongoye ishirahamwe y'abigeme n'abakenyezi wofi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi, nibaza yuko uko babuhimbaza ari igihe benshi bavyiyumvira ko ari iminsi mikuru, ariko inkomoko y'uwo munsi hariho abakenyezi batashoboye kugirwa amahirwe yo kubandanya ubuzima bwabo bivuye ku vyo bariko baraharanira mu vyerekeye amategeko abagenga, bagerageza kuringanishiriza hamwe n'abagabo mu buryo bakora. Rero ariho je mvuga nti si umunsi wo gutwenga, wo kuryoherwa gusa, ariko n'umunsi wo kwibuka mbega ivyo bitarakunda mu mategeko agenga abakenyezi. Ubwo turavye twoba twaramaze gushika aho tuvuga tuti turavyishimiye, canke haracariho ivyo twoshobora kuba turiko turakora. Rero nkanje namara umunsi niko ndavuga mbega hahindutse iki turavye mu mwaka uheze, ubu naho dushitse kuri yahe ntambuko. Jewe iyo nyifato ku bakenyezi bavuga bati umunsi wahariwe agateka k'umukenyezi, ngo n'uwo munsi batagira ibikorwa bakora mu miryango yabo, nibaza yuko baba batatahuye n'isiguro y'uyu munsi mukuru, kuko tuba turiko turagira guharanira agateka k'umukenyezi, kugira aho umukenyezi avuye n'ahandi ashitse mu vyo akwiye no mu vyo yemerewe n'amategeko. Ahubwo nobahamagarira kuvuga gukora imirimo yabo n'uwo munsi tukaryoherwa n'abandi bakenyezi, ariko no mu rugo batakubuze. Nayo umukozi w'Imana Isidore Mbayahaga avuga ko umukenyezi mwiza atari uwo kugira ibintazi ku munsi mukuru w'agateka k'abakenyezi, ahubwo ari uwo kuraba ibitagenze neza mu rugo kugira abitunganye. Ni umukenyezi azi ibibereye mu rugo rwiwe, kuko mu bisanzwe Bibiliya avuga ngo umugore yubaha umugabo. Ni wa muntu ubona umwanya we wose aba akora ibintu byose bishoboka kugira ngo urugo rwiwe rugira agateka. Rero nta muntu yohimbaza uwo munsi azi neza yuko mu rugo iwe ataca amaze, azi neza yuko indero y'abana atayiraba, uca usanga niwe ariko yiterera hejuru, ariko avuga ngo uno munsi n'agateka kacu wamiraba mugabo gateka, ugasanga agateka avuga naho kunywa inzoga, agateka no kuraba urugo icari kibuze, kuko umugore ashobora kuvuga ati je narabuze agateka mu rugo. Kuri uyu munsi wo kugira ushike, reka nondere ikiyago n'umugabo. Umukenyezi akwiye guhabwa agaciro gakwiye n'umugabo, kuko ari icubahiro c'umugabo. Mwomenya ko kuwa 8 Ntwarante ari umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka ku bakenyezi. Abakenyezi biyungunganya mu kwiteza imbere, barashima intambwe umukenyezi w'umurundikazi agezeko, bagahimiza n'abatarajijuka ko bokura amaboko mu mpuzu bakiteza imbere, ndetse bagateza n'igihugu imbere. Cabibarutse Bernice Igiraneza. Tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka harahimbazwa ku isi yose umunsi mukuru wahariwe umukenyezi. Nubwo aho hambere abenshi babona ko umukenyezi ari wo kuguma muhira gusa, biraboneka ko abakenyezi bajijutse bakabona ko nabo bashoboye mu kwiteza imbere mu bisata byose by'ubuzima. Bamwe muri abo bakenyezi twaganiriye barashima intambwe umukenyezi ageze ko mwiterambere. Novuga ko ubwa mbere na mbere nta kibi co gukubura no kuraba abana no guteka, kuko nibikorwa vy'iteka. Ubu iyo umuntu wese agiye aza arabona ibintu bikenewe vyiyongera, ategerezwa guca nawe nyene amenye ukuntu novuga ntiyiyungunganya kugira ngo ajane n'ibihe abagezemo. Rero ico nshima ubu nuko umukenyezi yagiye ariga aramenya ubundi bumenyi, ko hagengira yiga guteka aravye ivyo mama wiwe nawe nyene yateka,
yagiye mw'ishuri akamenya ibindi arabikora. Hama ndashima yuko umukenyezi agenda aza arakora vyinshi kuruta ivyo yarasanzwe. Umukenyezi arakomeye cane kubera yuko arashobora kuja muri politike, arashobora kuba na perezida agaserukira abandi, arashobora kuba umuganga, arashobora donc ikintu cose igihugu kimukeneye aragishobora. Rero muri kino gihe tugezemo umukenyezi ni ngirakamaro kandi arashoboye. Abo bakenyezi biteje imbere mu kwitunganiriza ubuzi baratera akamo n'abandi bose batarakura amaboko mu mpuzu ko bavyuka bagakora. Twebwe nyene abapasoni, twebwe nyene abakobwa nitwe twari dukwiye kuja hamwe gukorana tutarindiriye umuntu n'umwe atubwira ngo aduhagurutsa. Wewe nyene bakwiye guhaguruka, hama kandi kupana guhaguruka wenyene hagurukisha abandi kuko hajya ubumwe biranyaruka mushize ubwenge hamwe. Hama kandi nawe nimba warateye imbere uteze imbere abandi. Nukuri twebwe abarundikazi turacari kure cane ku kintu co gufashanya. Tuja mu bintu vyinshi bitaturaba, tuja mu bintu vyinshi vyo gushaka gucinyiza uwundi, kudashaka gutera imbere, ugasanga na mugenzi wawe nturi kuramuvyura, urabizi ko yamaryamye ariko ntukuramuteza imbere. Rero nibaza ko tubuze ikintu kimwe, tubuze inyo. Umukenzi arashobora kuba umumama mwiza, arashobora kuba umugore mwiza mu rugo, agashobora no kurangura amabanga y'igihugu, byose kabirora neza nko tuvuga ati maboko igihumbi. Rero umva mugumije muhira ubu muboheye mu gikorwa kimwe, yari gukora ibikorwa bitatu kandi akabikora neza. Bebahaye mahigwe yo kubagerageza babwira ati nukuri turaguhaye uwo mwanya, genda ukore, genda uroranye ibinye. Mugabo kare bagiye ko n'urugo bakene ko mu rugo naho nyene batatunganyije urugo neza, hariho ikindi kintu ko barasiga inyuma. Rero abo ni barabagabo canke bahara abakenyezi bakiciyumvira ko akazi kaba ariko kuguma muhira bakavyara bakarondoka bigaherera ngaho nyene baza ko yaba umuryango ntabari karafasha gutera imbere. Yaba igihugu ariko aragisubiza inyuma. Umunsi mukuru w'abakenyezi ukaba wahimbajwe ku nshuro ya mbere mu bihugu bitatu arivyo Autriche, Danemark hamwe no mu Budagi hari mu 1911. Agateka k'abakenyezi karateye intambwe ugereranije no mu myaka yaheze. Bivugwa n'abakenyezi bo muri zone ya Buterere ni muri komine Ntangwa hano mu gisagara cya Bujumbura. Elvis Munyaneza. Ngo umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi ushitse mu gihe hari intambwe ishimishije yashizweko mu bijanye n'agateka k'abakenyezi ugereranije no mu myaka iheze. Bivugwa na bamwe mu bakenyezi bo muri zone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Twebwe turishima cyane tugeze kuri uwo munsi kuko n'umunsi wahariwe abakenyezi kandi kera barakumirwa. Kuva kuri uwo munsi urumva turisanzura tukidegembya, twama turi hasi y'abafasha bacu, ariko ubu mugabo arashobora kumviriza akavuga ati reka numvize icyo umupfasoni wanje avuga. Umunsi mukuru w'abakenyezi bafise ico tubwiye kubera waje hageze muri make kubera ubwa mbere uwo munsi mukuru utaraza umukenyezi ahari wasanga atajamba afise. Dufate nko guhabwa nko mu bintu byo guhabwa ibintu by'ubukuru nta mukenyezi yitoza ubwa mbere. Barahimiriza abagifise ingendo mbi yo guhohotera abakenyezi kujijuka, banabandanya bahanura abakenyezi bagenzi babo bahimbaza uwo munsi mu buryo butari bwo. Icyo nsaba indongozi zacu z'Uburundi nukuri hariho abantu benshi muri iki gihe ko barahohoterwa mu gihe nk'iki kandi urumva baraduhaye isanzure. Hariho abafasoni bacicwa n'abagabo babo, urumva aho no guhohoterwa bimwe birengeje. Rero twasaba indongozi zacu nukuri zirushirizeho kwiyamiriza ayo mabi abafasha bacu bakugirira abakenyezi babo. Ibyo by'abahohoterwa ico dusaba nuko bogerageza neza bakigisha yuko umukenyezi ahari ategerezwa kuba afise ijambo canke ivyo by'ababahohotera bakamenya neza bakumviriza neza ko umukenyezi ahari afise icari. Iyo abakenyezi benshi usanga bihaye ubukuru burengeje, ugasanga nk'umugore yacece saa sita y'ijoro ngo nuko ari umunsi waduhariwe. Nukuri ndateye akamo nk'umukenyezi ameze nk'uko yokwigarura kuko uwo munsi watuziye nk'amahoro, siko twoca twisanzura gose bihebuje turagira aho tugarukisha. Umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi uhimbazwa igenekerezo rya 8 Ntwarante uko umwaka utashe.
abigeme bagendana ubumuga bemeza ko banose ubashigikira bokora ibikorwa byinshi biruta n'abakomeye. Rafael Nyandwi. Abanyeshure babigeme biga mu kigo gifasha kwigisha imyuga abagendana ubumuga cyo kwijabe zone bwiza commune mukaza muri meri ya Bujumbura baratuyagira uko babayeho kwishure nuko babafata mu kibano. Mu kibano ngaha bimeze neza ariko ntaranshika ngaha muhiro niho habaga kengerwa ariko maze gushika ngaha naciye mbona yuko mfise intuze nanje mfise ijambo kubera ngaha nagiye mbona abaza baranyigisha cyane nkabona yuko aho nikengera ubwanje nije nikengera ariko ubu narahindutse maze gushika aha namaze kubona yuko nanjye mfise iki mfise agateka ntabwo dufata nabi kweri baratwitaye batwaye tendo mu bwacu nyine dufise akatwubaha nta kujyana dufise. Abo bigeme bagendana ubumuga bagize ico basaba kugira babandanye borohewe mu buzima bwabo bwa minsi yose. Novuga yuko ikintu twasaba cyane cyane nuko hobaho kubahirizwa umuntu amugaye. Yani kuvuga yuko hariho ikintu kishobora kunsaba yuko nshobora kwidefasa. Ivyo bintu mwashaka kwidefasa nk'amakinga canke nk'amaproteze kugira ngo umuntu ishobore kumworohera nene n'umwuga ariko arakora kugira ngo ashobore kurangurana. Abantu usa makinga kuko hari ushika kagenda bagwa hasi hari nibora aho dukinga baza baragenderako bakaba kandi batanze impanuro kuboba bakibafata minenegwe. Bavuga ngo hari akazi k'abahungu n'ak'abakobwa bamaze gutahura yuko n'akazi k'umuhungu gahari n'akazi k'umukobwa gahari. Umukobwa arubaka akabarata akagira byose turabishoboye nanje bimwe ngenda ndabibona ko ngivye ko ndabishoboye. Rero nk'impanuro notanga ku bandi ko mu misozi canke ahandi hari abandi bafise ubumuga ubu twebwe tugenda n'inyigisho nzokuraha ndazi yuko ari uwo nzigisha agatahura hamara akagirana akumva yuko atokwiganyira mu buzima bwiwe akumva yuko afise ijambo nawe mu gihugu canke no mu muryango agize yapfukiyemo. Nabo basanzwe bafashwe neza mu nyigisho n'ingene babayeho aho kwishure basaba ko boza bararonswa umwanya wo gusohoka ico kigo rimwe na rimwe kugira bikunze bashobore kuza bararamukanya n'inshuti n'abagenzi babo. Abakenyezi bize umwuga wo kubaka ubungu barashoboye iby'abagabo bashoboye bivugwa na Jeannette Kaneza aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ry'abakenyezi bize ibyo kubaka Benoit Sindayigwana. Uno munsi umukenyezi arashobora gukora ibikorwa by'ubuhinga nko kubaka co kimwe n'abagabo bivugwa na Jeannette Kaneza aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ry'abakenyezi bubatsi FIAD. Ko ubunye bagifata siko bagifata kera ariko ko bagufata bivana n'ukuntu nawe byifashemo kubera niga kera wari w'abagabo wamenye n'abagabo gusa mugabo no munsi hari n'abagore. Rero umugore abwirizwa gukora bishimishije kugira ngo afatwe neza aho hantu kuko n'ubwo imyuga yose uko biri kose ubwirizwa kuba ufise icuzanye canke icuterera entreprise kugira ngo ufatwe neza. Akamenyesha ko akazi ko kubaka n'abakenyezi ubu bagakora naho intambamyi zitabuze. Imbere yuko y'Uburundi bwacu ko twari tumeze kera birahera cane ariko biko birahera tuko tuja handi hantu novuga nti nibyo arashobora kuvuga ati none ari umugore azoshobora kwiyubakira inzu canke azoshobora kunkorera inzira logiciel kanaka canke azoshobora ndazi kwigisha abantu kugira nka innovation mu burimi canke mu biki arashobora kubyiyumvira si bose babyiyumvira hanyuma byiyumviriye ico catumye agutumira wewe kirahari bisigura yuko nako kazara kaguha ikije rero nawe kumenyesha yuko akazi ntigakora umugabo canke umugore gakora novuga les capacités les compétences umuntu aba afise ni ico uja kumuha muntu araja kubona wabikoze neza uri umugore canke umugabo ico yasavye nico wamuhaye mwico gihe ntasubira kuvuga ngo
nubakiwe n'umugore w'umu-engineer cyangwa nubakiwe n'umugabo w'umu-engineer wewe ikimuraje ishinga no kuronka ico yasabye igikorwa yasabye ko akorerwa akagikora naho biruko uno munsi ukabushitse bikigaragara ko mu gisata c'ubuhinga umukenyezi akiri inyuma ugereranije n'abagabo. Igisata c'imico n'akaranga vy'Uburundi carateye intambwe no mu bigeme n'abakenyezi bari muri ico gisata, naho harabikika inyuma yo kubafasha bakabakoresha ibitari ivyo bivugwa n'abigeme n'abakenyezi bari muri ico gisata. Jules Verne Nakimana. Abakenyezi bari mu gisata c'imico n'akaranga n'agateka kabo karubahirijwe, naho bigishika bamwe mu banyamitahe bagomba kubashigikira bagafata kutariko nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bakenyezi bari muri ico gisata. Ni vyiza ko badushigikira nk'uko bakeneye iterambere ry'umukenyezi canke iterambere ry'umwana w'umurundi canke w'umurundikazi, ariko atakintu kiri inyuma bumve ko hariho ikintu tuguza, kandi ifuko n'abantu babona turiko turatera imbere babona ko ari inguvu z'iwacu. Ndahimiriza basaza bacu, abashingantahe bacu n'abavyeyi bacu kwankadira cane urwaruka rw'abigeme ruri muri ico gikorwa, na cane cane bagenzi bacu basanzwe bakora ico gikorwa kugira ngo babakingire, no kubakingira ntibace babaprofita, kuko kenshi bikunda kuva yuko baba bakenera uburyo bwinshi kandi butagaruka, baca usanga umwigeme aguye mu mutego w'uwashatse kumufasha no kumuteza imbere muri iyo mpano yiwe, mugabo ejo ugasanga yamurondera kwirukire, ugasanga muvyeyi ko ico kibondo kimwe hama aferi gahera. Abakenyezi bahamagarira bagenzi babo kwiha agaciro, abavyeyi nabo bagasabwa kuba hafi abana babo bafise iyo mpano. Ingabire yose irakiza kandi irafasha, irateza imbere. Cane cane iyo ufise abavyeyi bagushigikiye bakubwira ati courage badolava uriko uzogera kure, atamuvyeyi abikubuza. Je naragize amahirwe nta muvyeyi abimbuza canke abo tuvukana ngo babimbuze. Manura cane cane abavyeyi ko bokwirikirana abana bakiri bato, kuko iyo umwana ari igihe uja muri utangura umwuga warakuze, ukabona ko iyo uza kuwutangura ukiri mutoya wari gutera imbere cane gusumba. Mugabo iyo ugeze mu myaka iri avance wiyumvira ibindi bintu, wiyumvira izindi projet objectif woshikako, aho yatana yawe ugaca usanga ntiriko irakora. Zibiruka mu gihe hari abantu bakibona ko iyo umwigeme agiye muri imico n'akaranga kitangura kugendera mu ngeso zitarizo, ariko atari uko biri, kuko ari akazi kinjiza amafaranga nk'ubundi bwose. Rero kuri iyo nkuru duciye turangiza ko, reka ndabashimira mwebwe mwese dukurikiranye, shimira abagenzi banje badufashije gutokanya ano makuru, ndabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi, nongera nifuriza umunsi mukuru mwiza ku bakenyezi bose, naho ubutaha mugiraho muba.